indirimbo z'inyamahanga zisigaye zivuzwa cyane na imiziki y'abarundi turayivuza. Hari imiziki iri hasi n'imiziki iri hejuru. By'ukuri turakunda ivy'iwacu. Aho bigeze n'abarundi baramaze gukunda umuziki wabo. Ni kudakunda ivyacu tucemeranye ntitubeshanye. Nkuko no ku maradiyo hariyo bamwe bavuza indirimbo z'abarundi hariyo n'abandi batazivuza. Ico naco ntitucemeranye. Ilfo uko twebwe abarundi kwanza ivy'iwacu bibanza kutwinjiramo tukabikunda. Mbe wibaza ko umutsi uri hehe? Niba ari abaririmbyi bakosore, niba ari abajournaliste bakosore. Bageze yuko dukura amaboko mu mpuzu harane z'umuziki w'Uburundi. Abaririmbyi ni bareke guta imyikomo ku ba DJ gusa. Ingorane z'umuziki w'Uburundi ziri hose. Urumva hose haragwa. Indirimbo ivumye ngaha iri kiragomba kutumenasa twoyizibira gute? Twakwiye guhaguruka tugakora kujya bazibirizi wacu bazizibiza ibikorwa ni bazizibiza amajambo. BTV Burundi presents B News. Bakunzi ba B News nkuko twababwiye yuko tuza kuba dufise ikiganiro kiri special canke igice cisangije aho tuza kubabwira kuvyerekeye bimwe mu bibazo biriko birabazwa cyane mu muziki wacu, aho abantu benshi bavuga bati indirimbo z'inyamahanga zisigaye zivuzwa cyane na cyane muri bya biteramo vya live music benshi bita karaoke, ariko kandi ariho bya biteramo dusanga mu nzu z'ubutambiro bita boîte de nuit canke night club, aho indirimbo z'inyamahanga usanga zifise ikibanza gikomeye cyane. Rero twashoboye gutumira uno munsi Jewe na Spox, twashoboye gutumira bamwe mu bantu basanzwe bakora muri ivyo bisata, uhereye kuri karaoke, abavuza muri night club, aba DJs, ariko kandi n'umumenyesha makuru. Umumenyesha makuru wewe nibo batangura gufata indirimbo bakazishikiriza abene gihugu canke abomuviriza kugira ngo nawe nyine bashobore kuzikoresha anyuma zigenda no mu bindi bisata. Rero no musura fise wa mbere ni Walase asanzwe ari muri Ingo Live Band. Turagwaye kaze. Murakoze cyane. Meze neza Walase? Safi sana. Wowe ushugira ko gato bikora mugabo go kugira abariko baraturaba hajya tubacanga muri ye kakipita na kangaria kana mwendo kungoja na kachungulia kakisakata rumba utalia kana sifa kibao kama Maria kashanifanya nidate muda wote natamani nikafuate wamesha plani kaache wamebugira mani na kangangania ni kama maji ya moto kumutima wanje hali foto Jukugaheba vyo ni ndoto no bamenje kuja kwa machoncho. Yeah, yo ni Chekecha from Walase. Walase featuring Big Fizzo, ariko video yayo twarahebuye Video zimegongana lakini takuwa. Sawa. Yes, duhikaze DJ Frankis from amaboîte menshi ubutambiro bone twavuga ngo Campero gusa haro nandi yashasha ku mutwenzi muri Buja Night Club n'ahandi, ariko reka tuguhe ikaze Frankis. Asante sana Spox. Umeze neza? Shukuru Mungu. Namwe aba DJ mugirane to yaba dufise scratch ngaho Chigira scratch yo mu kanwa. Yes sir. Kurundi ruhande turi kumwe na Mipro ngaha. Mipro karibu, hano harabaye muhira wewe? Aha ni muhira. Salama. Umeze neza? Alhamdulillah. Bora aririmba na wewe. Oya. Ari akarimbo kiyo kitwa shuha. Ariko naje nkumumenyesha. Ewana, arakini ntace rega. Shuha. Tushushe gato yami. Oya bon, jewe ndumumenyesha makuru. Please utabita. Iyo mwamamagara nk'umuririmbyi byara kumera neza, ariko Avec de MC. Bon, muri presentation Serafa avuga yuko turi kumwe n'umumenyesha makuru mu MC naho sinzi yuko abantu baririmba, ariko gikuru nuko turi kumwe na Walase, turi kumwe no muririmbyi akomeye cyane. Ibyo nari kuririmba arabituririmbira ntari. Okay, yes. Nibaza Spox bashowe kumva ibibazo tugiye kubabaza, ariko na cyane sinzi ko wohera ku kibazo ca mbere na cyane kugira ngo duhahe umuco, tumaze kubaha umuco mu byo tugiye kuvugana, hanyuma kandi turaza kuraba n'inyishu dutora mu mpera z'ikiganiro. Je nibaza ko ikibazo ca mbere twocerekeza kwa Walase
no muririmbyi cyane cyane muri karaoke Wallace ikibazo ni kimwe kubera iki indirimbo z'abanyamahanga usanga zifise umwanya munini muri karaoke je nibaza ko uvuze ngo zifise umwanya munini nibaza ko utandukanya karaoke zose canke hamwe hamwe kuko kira bende yose irafise ingene itunganije n'ingene ikora karaoke n'ivyivuza jewe mvuze ku ruhande rwacu nka Ingo Live Band nibaza ko mu bice 90% turirimba indirimbo z'ikirundi turaririmba indirimbo z'ikirundi cyane ngira no muramaze kumva twe nta ndirimbo ducagura yaba iyo umuntu agitangura yaba ruwa kera nk'akararo turavuze indirimbo za Melana turavuza Dr Cloud urumva ni kuvuga ko nta ndirimbo ducagura indirimbo ibaye nziza gusa abantu bakayikunda twe tuba tuyivugije hama ku kibazo cyo kuvuza indirimbo zo hanze y'igihugu navyo hariho ikintu bita kwiga ni iki ni hahandi wumva ikintu gishasha mu muziki ukavuga ati iyi ni style ishashije ariko jewe sinshobora kuyikopia ko nyene ariko ndashobora gukora isa nkiya tariya kuko umuziki ni ikintu kimwe ni nk'uruzara ruhinduka mugabo hari ufise uruzara ruhengamye n'urujari mugabo cyose citwa kimwe hama dusubiye inyuma gatoye abanyagihugu baba baje muri karaoke barafise umwe wese abafise guziwe umuntu wese abavuga ati jewe ndakunda indirimbo z'ikizungu jewe ndakunda indirimbo z'igiswahili jewe ndakunda kiwacu usanga hari imigwi myinshi iri kirareklama indirimbo zitandukanye rero muri ico gihe kubera twebwe tuba twaje hano kugira tunezereza abanyagihugu ni kuvuga tuce tugerageza kubaha ivyo bashaka mugabo tutibagiye ivy'iwacu ariko nyuma yaho naho n'umunyagihugu aza gusaba ya ndirimbo afise aho yayumvise aho yayumvise ni hehe ni kw'iradiyo ikibazo gitaye kwa mipre oya ndi kwanda no DJ aravuga muri boîte na YouTube na YouTube mugabo oya Jesse niko ndashije ndiko mvuga ingene biba bigenze kuko umunyagihugu ari muhira yicaye muri salon yiwe ari mu modoka arumva indirimbo akavuga ati indirimbo iravumye ashitse muri karaoke acatubwira tuvugiza ndirimbo ariko ikibazo cyo kuvuga ngo 90% sinibaza ko ari ibyo kuko ku munsi wa gatandatu twari twatumye abantu mu makaraoke ane igisagara cya Bujumbura twari twazungurutse yego twari twatumye abantu muri ayo makaraoke nibaza izo 90% nibaza mwazivuga ijundi munsi atari sanzwe reka nakubwira ibice babiharura gute jewe ndirimbye indirimbo 10 sivyo nkaririmba indirimbo 8 z'ikirundi canke 7 z'ikirundi hama nkaca ndirimba na 3 imwe yo muri Tanzania yindi nkaririmba y'icongereza n'igifaransa umva ibice byinshi ari he oya mu ndirimbo zageze zirakurikirana turafise uwo munsi birashaka kuba byarashitse mugabo uharuye uzorabe je nk'indirimbo ndirimba ibice 90% ni indirimbo z'ikirundi uzobikurikirane je nuriye kuri stage ibice 90% ni ndirimbo nka party ya twe turafisama ukuntu turirimba nuze ya mbere party ya mbere ni ya kabiri ego ariko warasi ari igihe muvuga mutingo indirimbo zakunzwe ari igihe usanga abantu baririmba karaoke indirimbo zo hanze abantu baba bameze uko biba bivana nuko mwewe muyikunda cyangwa uko public bayabasabye oya ariyo kintu mu makaraoke cyo guhindura repertoire ko atari kugira ntimugume muri vya bindi hari umukiriya usanga yamaza misi yose ugasanga uno musi yaje nejo yaje yagarutse na hirya yeje aragarutse rero ari amabenda mwamwe avuga ati reka duhindure repertoire romuze mugabo hari indirimbo zitabura naho wovuza gute ari indirimbo ziboneka misi yose kuko deja abantu barazikunda niwovuza karaoke utavugije Chanchanese niwovuza karaoke utavugije Nick Dave niwovuza karaoke utavugije Africano izo ni indirimbo niwovuza karaoke utavugije Kidumu yes umva izo ni indirimbo ziboneka zigaruka cyane usanga naho utoyivuza abantu bavuga ati tuvugiriza izi ndirimbo kandi twe effort tugira no kugira ngo za ndirimbo zacu bimwe byacu tubikundisha abantu ko bigenda kose nico gituma usanga na indirimbo abo y'ikirundi abantu batayimenyereye cyane batayikunda usanga tugaruka tuziririmba
tuziririmba. Hari ibindi bibazo kumbure nza kukubaza mu mwanya uri imbere, reka ariko ico kibazo nyene tukibaze DJ Frankis asanzwe avuza mu butambiro ahantu hatandukanye. DJ Frankis, namwe indirimbo z'abanyamahanga mubona zifite ikibanza kingana gute canke iz'indundi? Bon, icambere cyo ni kwanza gushikira iby'iwacu. Donc nyanze yuko muziki ndundi ari ofise uruhara runini inyamanga zikaza mu nyuma. Mugabo cyo navuga nyanze ko nta DJ ashobora kubuza nk'ijoro ryose canke yaba muri boîte canke mu mwero ngo amajoro ryose atavuga ikindundi ndibaza nk'ico kundi. Bon, indundi kandi turazivuza. Gusa mugabo urazi yuko umukiriya n'umukwe umukiriya arashobora kubwira uriko uravuza ubwira ati shamwe nshaka kuyivuza cyane na boss akaza abwira ati hindura vuza ukunuku nshaka kuyivuza kuko mugabo indundi turazivuza vraiment nankubesha naje sinova ngira mvuze ngisaha yose mvugize inyamanga gusa yari gikunda ni muri bindi ndashaka kuvuga ati mvuze inyamanga zibiri indundi zibiri ukavari ukazivanga mugabo sino ntovuga ngo ugira uvuze ijoro ryose atandundi yumvikanye. Antuka umukiya nawe ari gusabye ati mvugirize gakongomani cange Tanzania reka kuyishiramo urumva tegeza kuryohera bose mugabo naziki kibanza kinini ari kubuza indundi. Reka tudatevye Rafa dutandukire kuri Amipro kumbura ari ibindi bibazo bica bigaruka kuri bose. Twumvise kumengo harabavuga ati abamenyesha makuru nibo batuma indirimbo kwanza ikunda. Yego. Ukuvuga public yose ikura indirimbo kubamenyesha makuru. Yego. Abaja muri boîte, abaja mu makaraoke, indirimbo zose baba batangiye kuzumva ku radio. Rero It Connection sizi kumukora mwebwe z'abanyamahanga. Indirimbo y'umunyamahanga muri It Connection. Je niyo bavuze yuko indirimbo z'abanyamahanga kumbure ziva ku radio. Rimwe na rimwe ndashobora gutwenga ahandi naho ndashobora kubitahura uti kubera iki ndazagugaruka je ndaza kuvuga nka jewe ndaza kuvuga nk'ahantu usanzwe nkorera dufite ikiganiro kiba minsi yose amasaha 2 kuva kwa mbere gushika ku munsi wa gatanu citwa Hit Connection. Tuvuze indirimbo z'abarundi gusa nta ndirimbo y'umunyamahanga ivuga. Nibaze ko turi ngaha kugira ngo dushobore guteza imbere umuziki w'u Burundi. Yes. Ikiganiro citwa Sunday Vibe kiba minsi yose kuimana kikaba amasaha 2 saa 4 gushika saa 6 y'ijoro. Ubwa mbere nivyo harimo n'indirimbo z'abanyamahanga ariko je naravuze ati no ntegerezwa gukora ku baririmbyi b'abarundi gusa uno munsi kigira amasaha 2 no muziki w'u Burundi. Sinza ku yane radio nuko nyene uza gusanga hari ibiganiro byinshi biteza imbere umuziki w'u Burundi. None ncangaruka mbega izo ndirimbo zivugirwa ku radio kugira ngo bashobore kugenda kuzivuza mu maclub. Haraza kuza ikintu ca YouTube uno munsi urubuga ngurukana bumenye gwarateye imbere ico kintu tucemeranye. Hari indirimbo zitavuga ku radio zisohoka ku munsi wa gatanu ugasanga kuri wa gatanu nyene zamaze kuba hit ku marezo socio ugasanga no mu maclub ziriko ziravuzwa bivanye nuko abo bantu nyene bamaze kuzishira ku marezo socio biza gutuma no mu DJ avuga ati kumbure iyi ndirimbo yashoye ku trendinga cyane kuri umu DJ. Aba DJ kenshi ni bumviriza radio. Bon, sinzi ko ariko bimeze ariko uza gusanga aba DJ umwanya munini ba office kuri rezo socio baraza kuraba indirimbo ziriko ziratrendinga cyane baza gusanga ari izo ndirimbo ugasanga nizo bariko baraha kumbura umwanya munini ariko ku radio nkaho sanzwe nkora ndashaka kuvuga yuko hari indirimbo nyinshi no munsi biragaragara hari abaririmbyi benshi bariko baravuzwa mu makaraoke nkuko warasi yabivuze urungano rushasha. Hari indirimbo nyinshi ziriko ziravuzwa mu maclub zavuzwe kubera amaradio. Ndashaka kwemeza yuko no munsi ndirimbo nka Melane ya Wiz Design nako ya Berry Music yamenyekanye ku maradio aba MB Data ntibatangiye kumenyekana mu maclub batangiye kumenyekana mu maradio. Nazo ko umuririmbyi wese kugira ngo amenyekane iradio ifise mu ruhara runini. Rero umu DJ ni yumva indirimbo yo mu Burundi ku radio arazagenda kuyiplaying ariko ikibazo kica kiza mbega baraha umwanya kwizo ndirimbo z'abarundi. Nico kibazo nibaza yuko muri kano kanya umuntu yari akwiye kuraba mbega ugiye muri aya maclub baraha umwanya munini indirimbo z'abarundi kuko ahandi uza gusanga indirimbo bavuza n'indirimbo zabo bice 90 kwijana cyangwa 85 ugasanga ivyo bice 15 bavuza indirimbo zo hanze kuko ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze kandi nitwovuza samples indirimbo z'abarundi turakeneye kumva nabandi ngene bakora ariko duha agaciro duhe n'umwanya munini vyacu. Rero ngaha mu Burundi sinzi ko ari hose ariko bamwe baridoga bavuga ko aba DJ ari bamwe mu basubiza umuziki w'u Burundi
inyuma. Ego Amipro ariko turavye wavuze ibintu vya social network ariko na radio dufatiye mu Burundi muri rusangi abumviriza amaradiyo nibo benshi paraporo y'abakurikirana imbuga ngurukana kuba abumviriza amaradiyo canke abaja muri club benshi nta maradiyo bumviriza. Uraza kuraba abaza kumviriza amaradiyo ni bande niba abanyagihugu bato bato kenshi mbega abanyagihugu bato bato bararonka umwanya wo gusohoka cane usanga nta mikoro kenshi atari kirenga ariko abantu baja ku marezo sociaux naba bantu kenshi bakunda kugaragara mu maclub makaraoke mu makaraoke sinza kuvuga uko karaoke ziba kare na karaoke ziba hakibona ariko no muri karaoke utezo kuba ufise uburyo kuko icupa ryo muri karaoke usanga ari fode ya kindi tugura hariya kwa matayo afuma yicara umwanya muto bon je ndashobora gutanga akarero ku makaraoke mpora njamo sivyo so kuvuga ngo ndiko ndabavuga swat ko bame bari ngaha abandi batahari ariko nk'iyo ngiye muri karaoke ya Peace and Love ndashobora kugenda ndyohewe uti kubera iki visha duze kuri stage mba ndisiyo yuko indirimbo z'abarundi ziraza kugaragara ndetse n'indirimbo ziwe ubwiwe ndabizi neza yuko muri Ingo Club yo ngiye indirimbo shasha yasohotse yo mu Burundi ndaza kuyumva wala saduze kuri stage ndaza kuryoherwa n'indirimbo za kera urumva za kira senya kuramba ndaza kuryoherwa n'indirimbo za Kidumu Koli the Magic ni yaduga kuririmba ndaza kumva za ndirimbo za kera nico gituma mvuga ni hari w'abantu bamaze kwijukira kuvuza umuziki w'u Burundi hariyo nabandi kumbure bavuga bati nta kamaro ko kubavuza bariho nitubeshanye nkuko no ku maradiyo hariyo bamwe bavuza indirimbo z'abarundi hariyo nabandi batazivuza ico naco ntucemera ikibazo kiguma kigaruka mbega nka Wallace iyo muri ko muragerageza kuvuza indirimbo z'abarundi muciye mushiramwe z'abanyamahanga mubona zakigwa ku rugero rungana gute nizaheba bakira neza cyane bo jewe ngerageje kuraba aho bigeze n'abarundi baramaze gukunda umuziki wabo kuko ubu ndamaze kubona uvugije n'indirimbo zitatu zitari z'ikirundi baguma barekana akiwacu ni kuvuga n'umunyagihugu wese aramaze kubona ko indirimbo z'iwacu zifite agaciro kurusha iz'abanyamahanga kuko nimba uno munsi uvugije kirasenya kuramba urabona ko public kandi muraririmbana kuko deja uri kuririmba ibintu byabo ururimi bumva nimba uno munsi uririmbye ntukamyenyegeze naho kati umuziki urumva ko public iririmba yose kubera no kuvuga umuziki wacu wakigwa neza gusumvya uwo hanze y'igihugu cyacu aho bigeze kuri uno mwanya kuba DJ namwe niko bimeze mugabo ikindi kintu no kubwira Spox mu butambiro imiziki yo mu butambiro ndibaza urayizi kandi sinzi ko umaze kuja muri boîte ko Amipro yavuze ko ataraja munsi numwe mu butambiro je sinja muri boîte ndabeshe bon ariko Frankis kinagira vuge ndaza kumukontradiza kabisa kuko turindira vuge kwanza indutambe tutaramenya kwanza kuvuza zoom canke dancehall indirimbo zo mu butambiro aro nk'umwanya uri kuratangura kuvuza uko amasaha aduga uko uduza rito imiziki y'abarundi turayivuza hari imiziki iri hasi n'imiziki iri hejuru donc hari nko ushobora sana nk'uyo nya style y'imiziki yiwe bayita gute muri terme professionnel BPM okay BPM okay donc urashaka gusanga nk'imiziki ya Wallace afise nk'imiziki iri kuri BPM yo hasi bisigura yuko hari imiziki nza bagenda saa 8 z'ijoro Wallace kumwumvise oya hari imiziki bisigura ko nawe ni mu kuririmba yatanguye kuririmba karaoke ntahera hejuru ahera hasi adoga kuko umva nk'umuntu ari yagicinjira abikarasoma buke ntugenda kumumena amatwi urumva utangurira hasi rero nk'udufate imba Wallace arimba imiziki iri hasi nkaba nayihereyeko iyaza ntiyiyumve araza kujya umuhaye urumva bisigura yuko rero iyi miziki yacu y'indundi turayivuza mugabo tukagerageza kuvanga tukaryohera abantu bose urumva bana ntanze nka Dr Cloud nk'aba Dr Cloud umva nk'imiziki yabo ni ya miziki ushobora kuvuza amasari hejuru kubera harimo ama dancehall nashuha y'umugabo ari nga nani dancehall uramuyivuza none hari ke oya hari ke abarinzi baririmbye n'abandi
iravuga bya vrai iravuga nta muziki n'umwe utavuzwa kuko nta muziki n'umwe utaryoha kuko iyo wowe utaryohewe jewe wowe urakuryohera inabutse kuko abantu bose bafite amagu atandukanye gusa ifoko mu Burundi yaba ku baririmbyi n'aba DJ icambere cyo ifoko bagira ubumwe kwera iyaza kumva sindamuvugije agace agenda akabwira Spox Etwan ure DJ avuze umuziki ndundi ifoko tuja hamwe tugakora turi hamwe kuko itwashaka misi yose umenga turi muri Blood of Fair urumva umwe atukuwundi undi tuja kuri rezo sociaux ariho dutukanira ntibikenewe nibaza ko twoja hamwe aba DJ cyangwa aba artist urumva ikibazo gihari cyo nimba ari aba DJ bamwe batavuze indundi tukicara tukavugana ikibazo gihari nimba ari umuziki dukosora nimba ukozwe nabi nimba ari kibazo ku ba DJ twese tugatorera inyishu hamwe ahubwo twoguma tuja ku marezo sociaux nuka Wallace nuka Frankis nukande je naza ko twoja oya nibaza ko byose twese tuzivuza mugo tukaja hamwe tukunga ubumwe ego ariko kandi Frankis tugitangura muri introduction yiwa wavuze uti arige uba uri muri ukora DJ ukaca usanga umukiriya agusavye indirimbo kanaka canke mu boss agusavye indirimbo kanaka mu gihe indirimbo idahuye na BPM cyo bigenza gute kandi yakubwiye gutegese uyivuze ucuhindura oya akenshi yuko uravuza muri club arashobora kwikubwira ukamubwira ndayivuze akarindira umwanya wayo kuvuga ari BPM iza kugera saa 8 ari saa 6 ugitangura kandi ariko arasoma gacupa oya uranteze ubutego uba ari ikibazo kuri mwebwe aba DJ tuvuge kuko ari aba DJ bagenda baravuga sinzi Spox ko bamaze kubikurikirana ngo muravuga neza yuko ngo abarivyi b'abarundi bataja mu mabwati nkuko kwa Mipro ataja muri night club nico gituma mutavuze indirimbo zabo kuko bataja mu mabwati ico kirafise fondo oya aho urumva twatuvuze ibintu bitabaho kuko nimba uvuza indirimbo y'umurundi ari uko aje muri boîte ahonya nivyo bari byo kuko dufate n'ujya w'umunyamahanga ugiye kuvuza kwanda ari gusanga atanazi yo kuba ntoreka kugenda kuvuza uwe wanyu wewe uzovuga ati wagira ingorane ashobora kugufasha urumva aho nico kintu nyaza yuko nimba ari umuntu yakivuze bara makosa ego je ngirageje kumviriza ikiyago aho kigeze nta muntu numwe yigeze yemera ikosa canke ivyo kubure barazivuza oya yaba Wallace yavuze ati twebwe vraiment induni 90% ego uyu nawe nyene yavuze barazivuza Ami Pro promotion ijana kwijana ariko rero ikibazo kiri hehe non jewe igituma nabivuze uko natanze n'amapere urazi ntungane kuri Frank yagije kuvuga hari gihe twajya mu makaraoke mugitangura mukiri muri check sound hari nk'umuntu ukora umuntu tuba bari ko baranwa inzoga ni kuvuga umuntu ko yiyumvira naba hari ikindi kintu ciyongereyeko rero hari umuntu ashobora kuza kukubwira ngo vugiriza kirasenya kuramba iyo ni indirimbo mu ndirimbo za mbere zikundwa mu ndirimbo z'ikirundi cyane ubwo akacuraba abikubwiye 19 ntucuvuzire bugwo nyene uravyumva rero hari gihe n'igihe utangura kuvuza ukavuza nk'indirimbo ya Chancho Amis eura yarafise za Bega mukobwa za cica nkirungu haro nindi kundirya ari indi ndimbi kundwa ya Chancho Amis y'umuvyeyi izo z'umuvyeyi hari indi ndayibagiye gatoya ukazumva umuntu atugeze minui atera kukubwira ngo intore uri intore mu intore ashaka kukubwira ngo vugiriza intore ko we arayikunda mugabo wayivugije ugitangura rero we aje akaza nka 23h cyangwa minui aracakubwira ngo yivugiriza cyangwa ngo ntimuvuze indirimbo ziwacu umva birago
biragoye neza nibaza ko mu vyigwa mu kwiga kubijanye n'ingene amakaho kagira nibakora nibaza ko umuntu yokwiya nk'umwanya apana kuza uno musi gusa ukadumva repertoire yabaye abajama vraiment umuntu yabajije ariko kandi walase uravye n'ama context indirimbo ariwo ama context y'igihugu usanga ari un peu particulier ku ndirimbo par exemple ko usanga indirimbo yitwa Kigoma barazivuza mu makaraoke turatubibona usanga muri karaoke barakora kuvuza izi indirimbo yitwa Kigoma canke Kigali canke kumva indirimbo ijanye na context ya confinement mu gihugu kanaka samoya ibiki donc bijanye na context yisangije y'igihugu mukacusanga muri ko barazivuza mu gihugu gasanga ni nazo zikunda mbo je nibaza ngira nta video yo wanjira aboneka cyane ndiko ndayiririmba ngira umunsi woboneka umuntu aririmba ngo Kigoma cyane ngo ndubi Kigali ngo je no mu kudeshifra indirimbo ndamanza kuraba iyo ndirimbo nayo bikunzwe gute itajanye na nivyo jewe mbona abantu bakunda kuko hari indirimbo zamaho nitubeshanya hari indirimbo zamaho ishobora kuvuga no munsi naho uzoyivuza muri 2030 izoka mefisa kanovera yes nindi ndirimbo ivuga ubunyene no munsi urabona imaze ukwezi kumwe nawe ivuze usanga abantu barakora ndavyumva rero je nibaza ko amakosa nahi wacu reka tubanze twishire kamakosa nibaza ko ngiye mu ruhande ko kuvugira abantu bose bagira amakahaoke nibaza ko ikintu cyambere hamaze kuba ngo nduwi Kigali ngo Kigoma nibaza ko ndirimbo naho yoba yabaye hiti gute wo yirengagiza ukaraba hirya ku buryo kuko twe dukundisha imiziki abantu yego uno munsi niyumva umuziki muri boîte kwi radio agaruka kawumva muri karaoke aho vuze no muhira usanga ari karawuririmba mu nzare karuta amasano nimba ari umukobwa nimba ari karakora ikintu rero bisaba ko twebwe ibintu twoshira imbere kwanza ninga ego ikibazo ni kimwe kuri twese ariko byukuri kuko turiko turabukuntu twotora inyishu ikibazo kihari ino debat twayirashije kuko twabonye hari abantu benshi bagiye muri karaoke si tumuri no weekend bakabaza ati mbemwe ngaho bimeze gute tije mbona nakari kararirimba indirimbo z'ikirundi tariko aririmbye izo hanze abantu niyo baciye baryoherwa cyane ikibazo ni kimwe byukuri turakunda ivyiwacu yaba Frankies ntubeshe iyo uri kurarivuza iziwanyu abantu bararyoherwa kuruta uko uvugije izanyabanyamahanga mbe wibaza ko umutsi uri hehe niba ari abaririmbyi bakosore niba ari abajournaliste bakosore niba ari wewe itameze neza byo kuri ubona abantu babakiriya banyu bakunda indundi bon je cyo novuga cyambere cyo twebwe abarundi ntidukunda ibyacu nko kujya amipro yavuze none dufate nimba ari samoya ugira ngo samoya bayikunze kwera mu DJ oya bayumvise kuri YouTube kandi arabusanga bayiririmbye gusumba Chekeche Wallace kandi Chekeche nawe muri karaoke ayiririmba for really ugasanga arayiririmba donc abarundi twebwe nyene dukunda ibyacu gira ko uvuga ati umuti wowe wa nyisho bon je naza ifoko dushiramo inguvu yaba ba DJ canke n'abaririmbye b'amakaraoke kuko ndibaza ko ari twe turikorera ubwo ne twaguma tuvuga ngo ntidukunda ivyiwacu mwe muzoguma muryohera abakiriya hama intambwe ni yahe nka wewe ubwawe umaze kugira basi kugira iyo effort uri kuravuga je nk'ubundi ko ndaraba icambere cyo ngo hari imiziki myinshi y'abarundi ushobora kuvuza mu boîte canke mu bunywero abantu bagatamba ni myinshi byo kandi myinshi gose ushobora kuvuza aba ba MB Data wa Wallace ba Kidumu Fariaz ni myinshi iriho ni myinshi gusa il faut ko twebwe abarundi kwanza ivy'iwacu bibanza kutwinjiramo tukabikunda twagira kubikundisha nabone bakabikunda bene bande bashobora gukora ico gikorwa cyo kubatukundisha abarundi ikintu ndamunganiye hari ikintu cyama cibonekeza misi yose ikintu kimeze gute ni kuvuga hari gihe hasoka nk'indirimbo dufata karorero kuri ibi bihugu bitwegereye usanga mu Tanzania yasohoye indirimbo umunyarwanda yasohoye indirimbo mu Uganda ugasanga iyo ndirimbo ije ngahe mu Burundi iranakunzwe cyane nga gusumba naho yavuye uravyo ivyo bintu byemera ivyo rero biva ku kimi cyane twebwe
ari ubu video bw'abandi baririmbyi niriwe ndavuga usanga bavuga ukuntu bo bakora imiziki yabo ukuntu bazibira imiziki y'abandi yandi hantu nitugume twebwe abaririmbyi twaba tuvuga ngo tukundisha abanyagihugu ngo imiziki yacu tutariko turakora none uzomukundisha ku kintu tutariko turakora aho ikintu kiba gikwiye ni target tugiye gukorera eske hari indirimbo ivumye ngaha iri kiragomba kutumenasa twoyizibira gute nitwizibira mu majambo turafise abaririmbyi ngaha bashoboye kwandika bakora amahiti ndagwe nk'akarero nk'ubu iyi ndirimbo Samoya numenga two turayigirira promotion cyane kandi no kuyivako tukavuga ibindi je nararavye ukuntu iwabo barayitamba nico kibazo rero kice kizi ariyo night club hariye muri kano kanya ya nico kibazo rero uravyumva nico kibazo mugabo uravyumva muri iyo misi ariho haraciye nyibyo ya minindi zibiri hasohotse ya ndirimbo ya Beri Angelina asoka na zibiri agona good morning ya Wiz Design zige ndirimbo muri ujya mwanya zarashotse zaraje gukuvura ikintu gitoyi kuko ucuraba wa mwanya mu DJ agenda kurondera ya ndirimbo samwe canke ikindi acabona indi ndirimbo wa mupeta ari umupeta so indi ndirimbo urumva zica ziza acaronka izindi ndirimbo avuza ahubwo rero ikintu gikenewe twebwe abaririmbyi twakwiye guhaguruka tugakora urumva kujya bazibirizi wacu bazizibiza ibikorwa nibazizibiza amajambo uravyumva nuko barakora bagasora indirimbo nabwe kadukore tureke urumva twe dukorurira promotion ibibi n'amajambo ku radio guterana amajambo aho kugira muri studio ryashavu no kuvuga muri rimvyi ishavu yumvise kundi muri rimvyo hanze nige cyajana muri studio akavuga ati aba batipe baratumenashije cyane vraiment reka natwe dukoresha ingovu avyumva rero twe baririmbyi twadukwiye ko aje twumvise indirimbo ije ndikuvuga nk'ubu nka Satu bakaca sora yindi Fizo yindi Kidumi yindi wala sindi ko urumva zikaca ziza ari nyinshi no kuvuga zimaze muri uko kwezi hari indi imbere yarikira irakubita ngaha haca haboneka izindi Ami Pro member afite akajambo bon numvirije cyane bavuze menshi ariko nanje ndovumengo nogira ico mvuze Frankis yavuze ngo abarundi ntidukunda ivy'iwacu bon bamwe mu barundi ntibakunda ivy'iwabo abandi barakunda ivy'iwabo kandi barabishigikira ariko turacafise ingeso sinzi ko noyita ingeso yo kwisemba umunyamahanga gusumba guha agaciro umuririmbyi w'iwanyu utukubera ikimvuze gutyo wonye dushake tucemeranye n'abaririmbyi benshi baza ngaha mu Burundi b'abanyamahanga gusumbuka abaririmbyi benshi b'abarundi basohoka hanze eske nuko babuze ivyiza oya twibukanye neza yuko hari abaririmbyi no musarundi mu myaka 5-6 iheze bajugumiza kano karere ariko no musi nubwo bogenda gukora show batoronka abantu bivanye nuko baramaze gustopa baravuga bati ubureka tubande duteze imbere ivyacu uno musi umuririmbyi akiri muto agisora indirimbo imwe zibiri ubujya ategura evenement maramuzana mu Burundi ugasanga mu Burundi bariko bamufata nk'igihangange example ndashobora kuyitanga Ivan Buravane sumustar wata ariko yaraje ngaha twamufashe nk'igihangange indi aba ba Latinum na ba Netinetan bibaza yuko ugiye Kampala ari abantu batari ariko no musi baraje ngaha tubafata nk'ibigirwa mana urumva tukabasumba tukabarutisha n'abaririmbyi bacu banakomeye ugasanga bariko barategura n'amasho y'amahera menshi bariko barakubita amaswata Mafiki Zolo yaraje ngaha ikora show kuri arena ntiyakubise swata ariko hirya yejo Jean Pierre Nimbona Kidum yaraje ngaha kwinjira 50 miliyoni bijana ruzu za arena bisigura yuko niturakunda ivy'iwacu ariko umunsi tuzotahura yuko ivy'iwacu bitegerezwa gufata ikibanza ca mbere niyo munsi umuti w'ibibazo bizoboneka umuti w'ibibazo biri mu muziki w'Uburundi si gutukana kuri rezo sosio kuko mu gutukana nta muti turonka ahubwo turonka abadutwenga gusumba uko tworonka umuti kuko rezo sosio ishika kure abantu baravuga bati mbega baje baririmbye baracari muri yangendo yo gutukana mu gihe abandi turiko turakora wala se akivuze neza umunyamahanga gusora indirimbo si bibi ariko twebwe izo tutegereza gusora indirimbo nziza ziri ku rwego hejuru ku buryo izo ndirimbo z'abanyamahanga zitokumvikana hano mu gihugu c'u Burundi imyidogo canke imyikomo sinza kwita ku ba DJ gusa sinza kwita ku baririmbyi gusa bon agahaze kari hose kubategura ama evenement kubatanga ama sponsor turafise ikibazo cyuko gutanga sponsor ari uko haje umuririmbyi w'umunyamahanga umuririmbyi w'umurundi yagenda gusaba sponsor ugasanga bariko barayimwima kandi rero n'uyo muntu ayimwimye no murundi uravyumva ariko uyo munyamahanga yaza ugasanga muhaye amahera menshi
akaca profita ya foto ya selfie ngo nahejeje ibyo byose rero nta gaciro biduha wa muntu ategura evenement nimba azozana umuririmbyi wo hanze akaca afata wa muririmbyi w'umurundi agenda kumubwira ngo amuririmbire muri show akambwira ati nta mahera dufise no gufasha tora kagasamira ariko wa munyamahanga bamuhaye miliyoni 100 sivyo ntacu uzoba uri kurafasha mu muziki uzoba uri kurasubiza inyuma nubwo uzoha ikiraka abaririmbyi batanu ntacu uzoba uri kurabafasha uzoba uri kurabasubiza inyuma ahubwo uzoba uri kurabatesha agaciro bon reka ndakubwira ikintu jewe vraiment cigeze kumbabaza kinyereka yuko n'abategura ama evenement barafise uruhara runini mu gudaha agaciro umuziki w'u Burundi je narigeze kuja kuba umu MC muri show yari yabereye muri arena iyo show yari yajemo umuririmbyi kuva Uganda bose nza kuvuga bayiteguye ko nibaresha n'amara ya publicité harimo umuririmbyi w'umurundi umuririmbyi reka ndamuvuga yari MB Data no yari umuririmbyi yari akiri no muri MA Production iyo show umuririmbyi w'umunyamahanga bamujurije amashampanye ku meza nta nayo yigeze hano MB Data bamwicaritse nkariya baramwima n'amazi urumva ndibuka ico gihe twari kumwe na Israel ariruka aravuga ati n'amazi ntiyaro barafubaje urumva ndibuka ico gihe Israel yagiye kuvuga ati vraiment reka kusara ariko birondera intebe ugasanga birababaje tora tubona no musa bari umuririmbyi w'umunyamahanga yaje ngaha umujournaliste agenda yakerekana baje yarakugiriye promotion ya show urumva ni wigeze uriha iradio ntaco wigeze uriha cha television ariko umunsi wa show ukamengo umujournaliste ntaca amazi kwinjira gusa urumva mugihe atari no kumuzima na cha nubwo yo kwinjira ugasanga urikura namwangira yuko aza gufata amasanamu ariko imbere yuko show iba waramurondeye ngaho nituriko turateza imbere umuziki nje gutuma navuze ati ingorane z'umuziki w'u Burundi abaririmbyi nibareke guta imyikomo kuba DJ gusa ingorane z'umuziki w'u Burundi ziri hose urumva hose haragwaye hose harakeneye ama formation hose harakeneye hose kuko uno munsi tucemeranye nimba jewe ndu umupeti mutoyi shobora kubona umuntu yantanguriye mu muziki ariko aratukana je ntanguye mu muziki nzoreka gutukana nimba no munsi ushobora kubona ujya ategura ama evenement shaka kuba nkaho azana abanyamahanga ejo nzoreka kubazana nzubazana ivyo byose urakora vuga ni ngorane zihanze umuziki w'u Burundi ariko niturabona inyishu tofata kugira ngo ivyo byose bibe inyishu no kwicara tukareka gutana ko umwikomo niyo nariko ndagenda kuko niyo twamara kwicara je nzomenya ingorane abaririmbyi bafise nzomenya ingorane aba DJ bafise aba DJ bazomenya ingorane ziri kumbure mu ruhande rw'abamenyesha makuru nabaje bategura ama evenement tuzomenya igituma bafasha bajya baririmbyi kuko nabonye nashobora kuba bafise insiguro yabo ubuherutse sinzi kuvyibuka hari umwe yavuze ati ngo abaririmbyi b'abarundi ntibazi gusaba ariko bakadusigurira ati ntibazi gusaba gute eska ayo makete badepoza si abanyamahanga badepoza kubera ki mushikira abanyamahanga barundi ni n'umurundi ego je numva ari bibazo muzi kuvuga neza yuko bajya batanga sponsor yuko ariho agace kiwanyu muri iyo sponsor muzoba mwatanze ivyo rero birakunda mushaka byose 100% ivyo rero niyo ngorekana ukuntu commission ishobora kubona canke ukuntu novuga ati nyene gusponsoriza nawe yunguka ni nayo ngorane wowe jenje kugusaba sponsor je nibaza ama sponsor aratangwa sports gusa ariho sinzi nibaza mu ndiheze muri ya conference de presse yabaye quelque part bavuze icambere na mbere yuko kibazo arabamenyesha makuru naho batumye ijambo kugira ngo tubisigure neza akovuze ko ikibazo arabamenyesha makuru kuko amakuru kuko aribo bavuze indirimbo zo hanze hanyuma bo nk'abatanga sponsor bumviriza izo ndirimbo tuba twavugije hanyuma bo bakaca bafatirako kugira ngo bashobore gusponsoriza evenement badashobora gusponsoriza evenement y'umuririmbyi bidondo generation batazi mu gihe batigeze bamwumva mu radio hama yo bidondo yamenyekaniye he si ku radio mbega uno munsi abari okay uno munsi ba Fariaz ntibagenda gusama sponsor bakayabima ntibavuzwa ku maradi nibaza yuko ari ni kudakunda ivyacu tucemeranye uza gusanga no mu biro abo batanga ama sponsor ariko yumvira Diamond bariko bumva za Harmonize zande ugasanga ayo masho y'abarinzi bakomeye niho bagaragara uzora abarinzi bakomeye baje mu Burundi uzosanga kurajya amameza y'imbere bajya batanga ama sponsor babahari tegura rero show yibikomeye y'umurundi urambe kuzobabona haje bakubwira ngo nakavu kandi yami ico kibazo niki ku baririmbyi gusa biki no ku DJ kiriho rero ashobora kubona nk'abantu baruganza ama event ino
aba DJ bakomeye kandi bakazemuta kandi babizi gose gusumba n'abagenge usanga bahamagaye ugasanga nk'umu DJ bamukuye hanze y'igihugu amurihira indege hotel ikintu cyose bakakimurihira kandi bakongera bakanamuhemba mugo usanga nk'umu DJ wo ngaha anya kandi azi no kuvuza gusumba ujyanye ugasanga bagiye kumuha amafaranga udashobora kwiyumvira yuko bonamo uwundi bamuhaye amamiliyoni n'amamiliyoni hari n'abakorera ku buntu urumva Yego turiko turasozera gatoyi tuvise ko ikibazo ari kudakunda ivyacu tuvise mwahanu yabaririmbye kwanza ko bozibira umuziki wo hanze n'ibikorwa sivyo hama Mipro yatanze impanuro avuga naho bifira ko ari henshi nkuko nawe heje kuvyiyemeza no mu ba DJ ko izo ngorane muhura nazo reka akajambo nyene ko gusozera kuri umwe kumbure avuge nk'umuti abona kugira kumbure umuziki w'u Burundi utera iyindi ntambwe n'abarundi bashoboye gukunda ivy'iwabo. Ku ruhande rwanje ndaza kuvuga ati harageze yuko dukura amaboko mu mpuzu harageze yuko duhaguruka tugatahura yuko Spox ateye imbere nk'umurundi ni Mipro bateye imbere tukareka gutahura yuko Spox antunganye je umengo no bambaye igicibwa baravyumva ico nico kintu gishobora kubacisha umuziki w'u Burundi no munsi kuko muri bajya bategura ama event bavuga bati kubera Farias no muha 10 ejo yubaka inzu antungane atayariye ariko niyo na Harmonize azogenda kuyubaka muri Tanzania sinzomenya naho yubatse urukura gitahura ubwo bwenge rero no bwenge budashaka kudushikana ku iterambere rirama ahubwo no bwenge budusubiza inyuma hama ica kabiri nibaza yuko hageze yuko twicara turahaze kwama tubona uyu nuri yabaterana amajambo ku marezo sosio kuko amarezo sosio ntatwubaka twebwe mu guterana amajambo ahubwo rezo sosio za kutwubaka mu gushiraho ibikorwa vyiza bituma n'abanyamahanga bavuga bati bajya abantu n'abakozi ariko niyo umunyamahanga yugurura rezo sosio agasanga Spox na Mipro barako baratukana nta bizodushikana atari gutusubiza inyuma sivyo nibaza yuko ivyo rero byari bikwiye guhagarara hama ikindi kintu naco harakenewe inama nta gihugu na kimwe cateye imbere mu muziki batagira inama uravyumva inama zirakenewe n'imiburiburi rimwe ku kwezi zihuza bose imice yose tukamenya igituma izo ngorane zama ziriho mu muziki tukarabira hamwe n'icokuba kugira ngo izo ngorane zishobore kuva mu muziki mu gihe rero izo nama zitabaye biracagoranye tuzoguma duterana amajambo sinzobwira ikosa ryanje Spox kuko nituzoba twaronse ahantu duhurira ngo ndakubwira ikosa ufise ejo walase sinzomubwira ikosa giwe mu gihe tutazoba twahuriye ahantu mama muhurira gusa karaoke n'ahandi ugasanga duhura twananyoye biragoye rero ingene dushobora guhanurana nivyo jewe ico nico nari mbona hama umuntu wese atahure yuko umuziki w'u Burundi uteye imbere ari umurundi ni wabateye imbere tureke kwishiramwo yuko naka ateye imbere nk'umuririmbyi jewe ntaratera imbere naco bimaze ahubwo birakimaze kinini kuko ujya mu Burundi ateye imbere no murundi mwene wanyu ejo ashobora kugwa no ku bihumbi 100 akavuga ati Spox nawe hari ico yafashije kugira ngo shikangeze reka ndamuhe na 50 usanga murasangiye ariko wa munyamahanga ni wamuteza imbere niyaza no mu Burundi azokubwira kugira ngo mufate nawe ifoto n'amafaranga kwa Kofi twarabibonye batanga amadolari kugira ngo mushobore gufata ifoto ariko yaba ajya amadolari bayahaye Fizo canke Sadbi canke Natasha nari no kumusanga kuri club nkambwira ati Natasha nsedie kapicha yari kukama cyo tugahora mibarabara bafite umuduga yari kumpa lift ariko iyo Davido tuzogenda kumuvuza tuzura mwibarabara na Nigeria since ko nzopfa ndanahagiye yego cyane turagushimiye canke Frankis nawe nyina ashobora kugira icyo ashikirije kurangiza nibaza ko byinshi Mipro yabivuze nta kinini yamfise novuga bijyanye n'ibinye avuze hari abavuga mwebwe ko usanga nubwo mugerageza kuvuza indirimbo z'abarundi ariko atari bose kuba DJ kuba ririmbyi babidogera naho mu babwira iki kuko hariho ngo abaririmbyi bavuzwa n'abatavuzwa aho nyawe ko ngo abavuzwa n'abatavuzwa naza ko bihenze gose kuko nta macakubiri turimo tuvuza bose uwishe umuririmbyi w'umurundi wese afise hiti murayivuze nkuko warasi yabivuze nibaza ko byiza
bitoguma ari mu majambo mu badutera amajambo ngo ujye ntamvuza ngo ujya bakora ibikorwa barindire ayo majambo yavugire mu bikorwa basohore muziki hamwe barabe ko natwe tudashiramo uruhara runini bwo kubashikana kure Yego. Warase kumbure nawe urafise akajambo wobwira bari ko baratwikirana intererano yawe je intererano yanje ni kwa kundi nyene no gushira inguvu hamwe tutarashira inguvu hamwe nta kintu kimwe kizoshoboka tumaze gushira inguvu hamwe tutushira mu rukundo ukumva ni kuri capable guposta kuva ya mugenza wawe gutanga link umuntu agusabye indirimbo yanje ukamuha link apana kumuha audio ukakwati takade burungikire mbo dusenyere ku mugozi umwe nico kintu kizotuma dutera imbere kugira ngo natwe bumve ko ari ikintu tugende gutera muri ibi bihugu byo muri East Africa gushika n'ahandi bisaba ko twese dushira inguvu hamwe yego no musa agiye kubwira kuba umuntu mu Buganda tubwira abagenzi bacu bari mu Buganda ati muze mugende mu bushigikire Frank Johnny yaronka ikiraka mu Buganda kuba mu DJ umunyati Frank aragiye agiye gushikira agiye kuduza ibendera ry'igihugu reka twese dukoresha inguvu nabo byose abo mucango tubateka dusaba umucango bazagenda ari umuntu baboneka ari mu DJ amba ejo Ingo Live Band canke Warase ni akora igiteramo batewana iki ni igiteramo ciwacu twese dushiramo kuko hari ibintu byama byibonekeza naho ugiye kubwira umuririmbye mugenza wawe ngaho kamuga tana je ndiko ndategura ibi nibi shaka dukora uko akabifata nko kumenga ivyo bintu si niveau yo kuja muri ivyo bintu rero tukiri muri ivyo bintu nta namwe tuzoshika nta namwe tuzokwama twisanga misi yose hari indirimbo nga ziko ziratumena amatwi bana n'abanyagihugu bakavuga ati abantu bumvise nako ingene navuze bamwumvise uyu ariko vya bintu bati mwebwe wapi rero bisaba ko wapa abanyagihugu bavuga muri quartier reka tubereke ko dushoboye ejo twemeza abarundi niho no kubakundisha ibintu vyacu bizogenda neza je numva kabivuga sinzi ko mu masegonda 30 gusa harakanari nibagiye mu muziki w'Uburundi turafise ingeso yo gupondana iyo ngeso igihari ndushobora gushika hagati y'abaririmbyi hagati y'abantu bose ari muri entertainment ugasanga umunyamahanga ariko arakubaza umuririmbyi mugenza wawe ingene ameze ugasanga wewe uramuponza urumva ari wewe warukwiye kumutera amashugwe ugasanga uramuponza ugasanga umuririmbyi yakoze neza uriye ko mushigikira ugasanga uri kuramuponza uravyumva akoro ko gupondana karashobora gutuma tudashika kure uribaza yuko no musoge Alikiba na Diamond ntibavugana ariko uri umunyamahanga ni wagenda kubaza Diamond ingene Alikiba Diamond ntazomuponda ariko ngaha niyo naza kubaza dufate uwundi murinzi nkamaza ati Warase umuzi gute arakuba katana mutana muzi ujya ni fake kama vyibonekeye ujya naca amazi oye nakababo nawenzi uwerutse sinzi ko vyibuka natwenzi tubashimire sana kubona mwasho kugira ico muterereye ariko na cyane twaba twafashe muri rusangi yuko ari ikintu kimwe cyo gukunda iby'iwacu cyane tushobora gushira imbere ariko kandi hariho yindi proposition yaje ivuga iti ukwicara hamwe abantu bakaganira mu bisata vyose ni kuvuga aba DJs abagira karaoke abamenyesha makuru aba managers aba producers abantu bose kugira ngo kumbure kino kibazo gishobora gutorerwa umuti turabashimiye cyane yego merci nizere ko n'ikindi gihe tubakeneye twatumiye n'abandi muzogaruka kugira turatwa abadukwirikirana ni benshi hari n'abaca kuri YouTube yacu hazobaho ama commentaire menshi kumbure twibaze ko hazoba kugaruka kwishura ibibazo by'abantu kuza muragwiza ibiganiro nyibi biteze imbere umuziki aho kuguma mu biganiro bajya abantu baguma bateranga amajambo ni naho bazobona yuko bamwe mu muziki w'Uburundi badakundana hari abandi muzobatumira nibazi ariko twe twaje murakoze cyane soko mukwiye kurunda niye bigaba ari nabo bandi bakicarana ukaraba ivyo bavugana hagati yabo kandi ukaza turika kuvugisha ukuri umuntu kamubwira ukuri kwiwe nimba bisagasoro bakamenya ati banareka nikosora natwe matuvuga wowe duwe muri kate ngo fresh yango poa no ifo dubiza murakoze cyane sana murakoze cyane BTV Burundi.